igenekerezo n'irya 15 n'ukwezi novuga ku 10/2023 baramutse twizere ko mumeze neza twizere ko mukagenda uvuga ngo agatondo keza abakunzi ba Akejo Media twizere ko mukagenda uvuga ngo ibihe vyiza n'umunsi novuga ngo uri kuvuga ngo ibiba biko bitandukana makuru uvuga ngo karavugwa mu nkino ni Akejo Media ni Akejo Sport kwa twashiriza guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi novuga ngo wa gatanu kuva gice isaha 3 zo mu gatondo gushika novuga ngo gice isaha 6 zo ku muhingamo ataki turabwiye atari makuru y'inkina we karavugwa atandukanye je mwumva ni Clovis Vidike senyumva ariko kandi aza kuba ndi kumwe n'abagenzi mu mwanya muto ndaza kuba ndabaha ikaze novuga dushike ko tubana novuga ngo ikiganiro cyo kuno munsi nizeye ko tuza kuba tugirana ibihe vyiza tunasaba n'imbabazi wanashaka kano kanya novuga ngo gaciye tuteko turabashikiza kino kiganiro ariko twamaze kuba tugaruka gushe tubabwira karavugwa tubasabe mukore partage mwandikira ubutumwa tubane tugira iki tubane tubana neza novuga ngo no kuno munsi ibintu bigenda neza cyane abigeze kugizwe n'amakuru atandukanye zo guhedera wanashaka mu gihugu cy'u Burundi mu guseruka y'intama mu rugamba wakwatsindwa na kino gihugu ca Gabo ku munsi w'ejo ari muri Gabo ibitsindo bishike kuri 2 kubusa ivyo vyatsinzwe wanashaka mu mpera z'urukino tutaka tubiga ko turabe ibitandukanye ku mugwi nseruka y'intama mu rugamba ibiriko birawuvugwa ko turabe mbega Patrick Sangwa Hamwe zino nkino vaye karakinisha kuva yakaza yo afise haro bimeze gute mbega imikine karakinisha witwa Patrick Sangwa Hamwe hoho yo bari myiza mbega gutagaza kw'intama mu rugamba ahugeza muri kano kanya twobiza kuba tubita ku mugwi kumumenyereza acha twobita kuri staff muri rusangi twobita ku bakintu uvuga ngo ino equipe yo bidafise intama mu rugamba tubaza kugaruka byinshi mu ntama mu rugamba ibiko yavugwa ko tuza ko twivira mu vyo mugwi sege intama mu rugamba dusimbira ku mugano uvuga ngo Afrika kubwa Afrika imigwi imwe kiraronka itike yo kina igikombe c'isi abandi cyo Cote d'Ivoire cyo kwa kikaze c'itike no vuga ngo ku munsi w'ejo n'ibindi bihugu no vuga ngo bitandukanye ko tweko bivuga Misiri yagitwaye twagiye kuba tubabwiye ko yamaze kubina jayo n'ibindi bihugu no vuga bitandukanye no vuga ngo zagana n'ibindi bihugu no vuga bitandukanye vyamaze kuba bikatisha no vuga ngo itike yo kina igikombe c'isi kigiye kuba kiraba wanashaka kugeza muri kano kanya tuzako tubiga ko turabe wanashaka ibiko biravugwa ariko kandi imigwi ishika kuri 4 ndavuga umugwi wa Gabo RDC canke na Cameroon na Nigeria niyo migwi novuga ngo igikuba ikina barage barabe umugwi ushobora kuba ushobora kuba userukira uri mugari wa Afrika kugira ngo bashobore kuba bakinira kino gikombe novuga ngo c'isi tuzako tubivamo tujya no ku mugano wa Buraya na eliminatoire ya mondial na nyene barakora kina igihugu ca Portugal cyo kwiyatsinda novuga nako cyo kwiranganya na Hongrie n'ibindi bihugu biba bitandukanye Cristiano Ronaldo banayandika amateka mu mupira w'amaguru tutako tubiga ko turabe ingene zimeze turababwire kandi n'ibihugu novuga ngo bigiye ko bikatisha rino tike ibihugu novuga bishika kuri 28 bimaze kuba bikatisha rino tike tutako tubiga ko turabe ibitandukanye ku mugano uvuga ngo wa Buraya imigwi imaze kuba ikatisha rino tike tutako twivira hano kandi mu bihugu bitandukanye twisimbirira no mu yandi makuru karavugwa ariko kandi no muri Brazil nakora muri Brazil igihugu ca Brazil ntabwo cyagiye kucorerwa n'Ubuyapani witwa Carlo Ancelotti yatsinzwe n'igihugu ca Japan canke Ubuyapani ibitsindo 2-2 tutako tubigaruka ko turabe nandi makuru karavugwa makuru zo ko karavuga inyuma y'ubuga witwa Zabi na Kozavi umumeza wa kira kipe FC Barcelona yamaze kuba avuga ko abona imihugu ugiye gutwara kiro gikombe novuga ngo ca shimije igikombe c'isi abo wanashaka kimaze kubashiraho igihugu ca Espagne cyabitwa baramenya amana abandi batandukanye ko ari ibintu bazosha gutwara kino gikombe n'ibindi bihugu bitandukanye n'abakinyi bagiye ko banatwara bazotwara bushimwe yamaze ko karavuga witwa Xavi Hernandez muri equipe yitwa FC Barcelona bagize imvune zitandukanye witwa Robert Lewandowski nawe yagiye kubagira imvune ntagikona kuri Clasico biravugwa n'abandi bakintu batandukanye equipe yitwa FC Barcelona iguma igira imvune ku munsi tutako tubiga ko turabe ibitandukanye ariko kandi witwa Frank de Jong bitekanijwe ko kuno munsi ari haza kuba aza gusinya amasezerano mashasha muri equipe yitwa FC Barcelona kugeza muri kano kanya
tubaza ko tubabwiye nande karavugwa haba atandukanye equipe witwa Zavina ko witwa navuga ngo Hans Flick yamaze kubona abatereka bakavuga ati abasatizo zo kuyikoresha banashaka urukino rwa Girona n'abatandukanye bamaze ko karagaragara n'ayandi makuru akaravugwa ko kandi muri equipe FC Barcelona hari umwana avuga ari kuva muri La Masia agenda kuba aza gushobora gusubira wanashaka ngo witwa Ferran Torres canke witwa navuga ngo Robert Lewandowski bariko baragenda uvuga akabazo k'imvune umwana azwi ku izina rya Victor Barbera akina muri equipe ya Atletico Club na Atletico navuga ngo hariya muri B Barcelona Athletique n'ibindi biza kuba biriko biravugwa kuri uno munsi novuga wa kabiri ariko witwa Lionel Messi nawe nyene wege kuba anashaka yugurura novuga ngo igano giyo yiswe Messi Cup riye kuba ari n'abawana shaka mu misi heze twaza ko tubiga ko turabe ibitandukanye kugeza muri kano kanya n'ibindi cyane tubasaba kugumana natwe kugeza novuga ngo muri kano kanya Jenny Clovis digese yumva ariko kamwe mutonda nakira abo tuza kuba tubana novuga ngo mu kiganiro cyo kuno munsi nuko twamaze kuba tugarukana uvuga mu kiganiro cyacu cyo kuno munsi novuga nkuko amaze kuvyumva ko ari kiganiro kugizwe ngo nibitandukanye ntabwo nda kuba ndi umwe ndaza kwenda kumwe n'abagendana bamaze kubashika hano wanashaka reka ndanabaye nikaze umeze gute bwana Patrick Jimeze neza cyane gose ndakuramutse cyane Rick ndamutse Houston ndamutse n'abadukurikiranye ndetse na technicien nizira ko ameze neza je ku ruhande rwanje ndamahoro meze neza Jimeze neza ndashima Imana ko biri kose ndakengurukira rurema kuko meze neza cyane mu mubiri ndetse ku mutima meze neza kugeza akakanya kubera ko nta muntu ufitiye beef kuvyo hano cinda amahoro kabisa uri amahoro cyane meze neza ego ubwo amakuru arahari naco kindi kintu novuga ko iyo shitse hano nkasanga kirahari kiba kinezereje novuga ko rero ibintu ni sawa ibintu bimeze neza cyane gose abadukurikirana baraza guhabwa byinshi bitandukanye je kubwanje nditeguye nta kibazo nakiba uri tayari je ndi tayari kweli okay kabisa umeze gute nawe bwana Yusoni meze neza ndashimira Uwiteka na cyane maze kubanishika hano kuri zino micro za Akejo Media mu kigano cha Akejo Sport nuko mba meze neza 100%. Umeze neza hariya nuko nibaza ko nabandi bo kuri muramutse bariko badukurikirana kuri YouTube na Facebook badusabe tubasaba kore partage novuga ngo nyinshi cyane hariya na cyane partage zirakenewe bidufashemo kandi nabo babane natwe mu kiganiro kuko tugiye kuba tuyaga makuru yo kandi yizewe bikore kabisa bikore cyane ubaza ko nabonye hari bamaze kubona duha n'ikaze hari kuri YouTube witwa Retire ndi kuri yo ati ikaze nawe ni mugenzi wacu novuga ngo
tumuramutse nawe hariya cyane. Tumuramutse cyane gose ndetse n'abandi batandukanye tubaramutse. Bazi basangira ikiganiro natwe tuba duhari nta kibazo na kimwe turifuza kumenya ngo umunsi bifuza kugere ko tubagezahe aho bashaka ko tuza kubagerana cyane kuvye baba bifuza kumenya uretse ko twe tuba dufite ivyo twateguye mugabo nabo tuba dukeneye yuko baza bakatwereka ivyo nabo bipfuza kubera ko iyo dufatanije tukabikorera hamwe za gusanga ibintu bigenda neza cyane gose. Bigenda n'ubigenda ngo bigenda neza cyane nkuko wamaze kuri bivuga. Rero baze kabisa dushiye kuba tunabana novuga ngo mu kiganiro cyacu no munsi neza kuza ko bigenda neza ariko wanashaka basore mbona twonta nahera wanashaka hano mu gihugu cyacu Burundi kumugwi novuga ngo nserukira y'intamba mu rugamba novuga ngo bariko barakina urukino rwa n'ugwicumi wanashaka ko bariko baraheza anomero eliminatoire novuga ngo ya mondial equipe nserukira y'intamba mu rugamba isanzwe meza n'uwitwa Patrick Sangwa Hamwe kaba kuba wanashaka itsindwa novuga ngo nino kipe yagaba ibitsindo shya kuri 2 kubusa ibitsindo vyatsinzwe wanashaka kubera ku munota novuga ngo wa 86 aruvuga ngo itsindo cyatsinzwe n'uno mukinyi yitwa May ku munota wa 86 mugiye witwa Mario Lemina mukinyi wa kera novuga ngo bazi amwe bakino babikoze bakabikora neza aza gutsinda ku munota 91 match go minarangire urukino novuga twagarutse ko umunsi turavuga tuti mbega kuno musi hagati ya Gabo na kino gihugu cy'u Burundi ati mbega byaza ko bigenda gute n'urukino rugaragara ko anashaka igice cya mbere cyane cyarangiye ari usa ku bundi igice cya kabiri baza gukina bigaragara ko mengo mu guseka y'intama mu rugamba hari kuno bashaka ko Gabo biza guparangana ku bota 46 mu guseka y'intama mu rugamba banashaka imbere ko tuvyinjiramwo abakishumwe banatanguje ku musi w'ejo bari batanguje mu igoni nkuko bisanzwe Jonathan Ahimana muri defense Christophe Ndorugira batazize ruce kumwe nitwa Omar Musa kuri kabiri Mudeli Akiba Marco Emas kuri gatatu hagati mugiye yitwa Musanga Regio Special Imana na none mukino uvuga ngo azi ku izina rya Abedi Bigirimana hama batakisha witwa Jody Yongora jango tugira umugisha witwa Mabanza ni wakino uvuga ngo 10 batangwe ku witwa Patrice Amayani n'urukino rwo ku munsi w'ejo na ko Patrick byagaragaye ko umugwi nta mu rugamba wake kubutsindwa nashaka ibitsindo shika kuri 2 kubusa ku mugora w'ejo muri izo nkino uvuga ngo zo gukina rino tike cyo kurondera igikombe cy'isi rigiko narashaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bisagara cyangwa bitandukanye mu bihugu bitandukanye. Navuga ko ni intamba mu rugamba nivyo nkuko bivuze bariko barondera itike ryo kuzokina igikombe cy'isi uretse ko twe tutabari tugifise ayo mahigwe cyangwa se tutari tukiri muri izo ekipe zigihiganirwa muri ivyo bibanza bitandukanye. Namba mu rugamba zaramaze gutaha nico kintu ca mbere bwa mbere na mbere twari dusanzwe tuzi namba mu rugamba navuga ko nta kintu gishasha bagerageza kurondera muri no tsinduretse ko gusa twarondera intsinzi zishura kudufasha kwisanga ama equipe ari imbere cyangwa se ya mbere n'urugendo rutari goroshe kuri equipe nationale y'u Burundi na cecane no ku rugendo rw'umugabo witwa Sangwa Hamwe Patrick bivanye n'ivyo yageragera ko muri no tsindo ryacu dusanzwe duherereyemo ndetse no muri rusange mu nkino zigiye zitandukanye twagiye turakina nuko par exemple nk'akanya tuvuye mu mwihiganwa turaba gatano mu nkino nako mu migwi igira kuri 6 tuhaswe kuba abanyuma amanota 10 gusa mu nkino 10 ku mugabo witwa Mayani Sangwa navuga ko nako mango amanota ngo 10 ntanashika rero navuga ko ugerageje kuraba equipe nationale y'u Burundi ni vyinshi cyane gose babihari babiriko biripasa bigoye no gutorera umuti no kuvuga ko mugabo ngerageje kugaruka kuri urukino gusa ko ku munsi w'ejo nuko twari dukeneye urukino rwiza kandi natwe tugiye gukina na equipe navuga ko ikomeye yitwa Gabon ni gihugu ciza ubona ko cyamaze gukora cyane kugira ngo kigire muri qualification za mondial kanatsi ubona ko cari cyanakoze kugira ngo kirabe ko gihe curonka n'itike nuko vyaje kwanga ku munsi w'ejo batakaje umukinya akomeye yitwa Pierre Microba Mayangiri yabatsinda ibitsindo bigira kuri 4 byose imbere ya Gambia mu rukino baruka gukina vyasa naho menga intamba zishobora kuza zikitwara neza kubera ko amateka yasa naho umenga arabahengamira kuko rubivanye kanatsinda no mukinyi yarabuze mu rukino je navuga ko nari niteze kuraba urukino rwiza ku mpande zose ku ruhande rw'Uburundi ndetse no ku ruhande rw'igihugu ca Gabo uretse ko ntatuma nuvuga ngo Sangwa Hamwe Patrick kushikana mu gikombe cy'isi mugabo namutuma kuja kunyereka match nziza ndetse no kunyereka icizere cyashobora kuzoshikana muri kazoza kubera ko afise ihangiro cyo kugeza intamba mu rugamba muri CAN 2027 rero
muri rusange ico naniteze mu rukino kwa ruko banyereka match nziza na strategy shasha z'umugabo witwa Sangwa Patrick kubera ko ni rumwe mu nkino zisa n'izikrotira isuzumwa ry'uno mugabo kuvya amaze gukora kugira ngo atange icizigiranyo yerekane ngo aho amaze kugera ni hano nananiriwe hano hakenewe gukorwa bimwe novuga ati nizera ko buri murundi wese yagiye kuraba urukino canke byakunze ko ashobora gukwikana urukino nta cizere cari gihari canke nta target canke ihangiro ryo kuvuga ati ngo nanje nifuza ngo gukatisha itike nisange muri mondial ya 2026 ico cari cingenzi novuga ati buri murundi wese yarazi canke yarasanzwe afise mu mutwe wiwe ariko kandi ikindi naco novuga ati nk'icingenzi twari twiteze kubona ni kubona urukino rwiza imbere ya Cote d'Ivoire kanatsinda novuga ati gwaranagaragaye twarabonye abarundi bitwara neza kuko mite ya mbere yagiye kurangira atawutsinze uwundi atagitsindo tubonye ku ruhande rwa Gabon ndetse ku ruhande rw'Uburundi ariko kandi bikagaragara ko twabonye abakinnyi b'igihugu cacu intamba mu rugamba bagejeje gukora performance nziza baraza muri deuxième mi-temps n'ubwo igitsindo ca mbere byagiye mu gice cya kabiri byagiye kurangira intege aho mengo zagiye zisa n'izigabanuka ku ruhande rw'Uburundi twatsindwa ku gitsindo ca mbere ku minota 88 ca kabiri tugitsindwa ku minota 90 novuga ati niko byatekereza kugenda ariko icingenzi nyamukuru kandi tutari twiteze tutari dusa nico twatumye Sangwa Patrick nukuduha itike cyo gukina mondial nikanatsinda nawe nyine narabyusezeranije ariko nizera ko bivanye n'inkino nziza tuko turabone igihugu cacu Burundi ziko kiriko kirakina mu nkino zigira kuri 10 n'ivyo baronsa amanota 10 yonyene basumba igihugu ca Seychelles bafise ubusa ariko kandi novuga ati sibibi kuko impact y'abakinyi mu kibuga ivyo batanze mu kibuga byaduhaye icizere yuko kumbure kandi 2027 dushobora kwisangamo. Patrick Yusura avuze neza ati mu gusukira mu rugamba novuga ngo hari ukuntu uri kurakina neza eske kuno munsi mu gusukira gino mu rugamba mu manota novuga ngo nkuko twabivuze bitwa Patrick Sangwa Mayani kuva banashaka afata equipe nationale ntaho turigiye tubona ko ariko arakora novuga ngo akaronka intsinzi igaragara kuko uravye no manta cyangwa uravye mu biharo bafise kuno munsi biragaragara ko mu gusukira gino mu rugamba ufise ibiharo novuga ngo atari vyiza na gato kuko nitwemeye neza kuva witwa Patrick Sangwa Mayani ahanafashe tutarinjiye kwitwa Patrick Sangwa Mayani umbanze uzumfashe gatoyi ubwo intama rugamba by'ukuri bo bariko barakina neza nkuko Yusuna karavuye kuno munsi nimba twabonye urukino bakora kinira kuri stade Intwari babuze umukino uva nka Bonfils Karebe bakazagira akabazo k'imvune nakakaza kuba bamwe kati tukura uno munsi barakinye bagiye gutsinda ku minota 86 eske hoho mu guseka intama rugamba by'ukuri twemeye neza yuko uhari uvyo kurakina uratanga ico kizere kirahari by'ukuri jewe ku bwanje novuga ko icizere ntaco batanga sinuvuga ngo bariko bakina umupira ngo mwiza ngutanga intsinzi ngutanga icizere n'intsinzi je novuga ko turiko turakina nivyo neza bisanzwe nyene kubera ko turakina match nziza match y'amapase meza hagati mu kibuga ukabona ko bariko baragerageza kurondera gushika indani mugabo ukabona neza ngo icitwa realisation na objectif canke igitsindo nta namwe kiriko kiraboneka ko gishobora kuva nivyo nko kwisanga imbere y'igihugu ca Gabon ubwa mbere na mbere namwe mu mahigwe ubugize mu gihe ugiye gukirana Gabon kidafise peremere ko bamenye kubera ko twabonye par exemple nk'ijoro rya k'igihugu ca Gabon ikina umupira ubona ko naco nyene umenga kibuze objectif atahangiro gifise kanatsinda bivanye na pressure bariko mu ntango z'urukino vyagaragara nkaho umenga intamba mu rugamba mu gihe kuba zifise abakinyi bafise izo karite zo gutsinda ibitsindo na shishare ku mipira yo hejuru n'imitwe tugakoresha n'ubwenge bw'isi na strategy zitandukanye twari gushobora kwisanga twananije igihugu ca Gabon biganashobora kurangira tunagitsinze kanatsinda mugabo Gabon catanguye kuza kiraronka inguvu zike uko nyene baguma bahusha buke barabona ko Burundi budashobora kubabangamira bikomeye hanyuma baza kwisanga novuga ngo bagarutse muri match baritora batangura gukina umupira wabo kanatsinda baza no kudutsinda ibitsindo novuga ko individuality turazibuze muri equipe nationale nkuko twari dufise umugabo witwa Jean Claude Girumugisha twari dukeneye n'abandi bakinyi bashaka kuza kudufasha mu mikinire myiza ya equipe nationale ntamba mu rugamba ikintu ca mbere mbona tubuze no kugeza kakanya yego uko bigaragara nk'ijoro rya Kyoravye urutonde yari yatanguje Sangwa Patrick novuga ko je ku bwanje ku rutonde ataco naroneguye ko imbere y'uko urukino rutangura ndetse ugerageje no kurana mu zindi nkino zigiye zitandukanye rimwe na rimwe arashobora kurabuta umukenyero yakinishije uravye abakinyi yatanguje mu kibuga urabona ko menga vyari kuba bihuye mugabo ikintu nza kugera ko canke ikintu magarara ko ni
context ya match bimeze gute ku mugabo yitwa Sangwa Hamwe Patrick. Match kuyitangura ni ibintu bisanzwe, kugerageza gukina football y'amapasi ni ibintu bisanzwe. Mugabo icuronderana n'uburyo kironderamwe n'icyo kintu kindi gikomeye, novuga ko mumenyereza ategezwa kuba ariko arona. Niyo mpamvu tubona par exemple nk'iburaya kuri Barcelona, mumenyereza Twansi Flick avuga ngo match iri kwiratugora, turiko turabura ibitsindo, reka afate umukinnyi ariko arakina mu minota 45 ndamusohore ninjye umukinnyi mushasha. Mugabo twebwe no ndabe eske remplacement tuzikora ryari? Eske iyo umukinnyi byasaho arava mu kibuga kabisa abandi kugira ngo bakine nk'ijoro rya Kenka Karorero, ugerageje kuraba mu rukino twari ko turakina, nivyo sinovuga ngo n'umusatirizi mu mugabo witwa Mabanza Vansi Romeo, n'umusatirizi mwiza karatsena no mu myimenyerezo ya equipe nationale, ubona ko ariko aragerageza gukora ibintu byiza. Mugabo uravye mu kibuga ivyo yakoze cyangwa se ivyo ariko arakora mu minota 90 karaba eske wayimaze kubera ko ufise ubushobozi buhe bw'ivyo ariko araduha ukabibura. Hagati mu kibuga novuga ko batanguye match ari equipe ikomeye, ari equipe nziza, ari equipe novuga ko ubona kuri kwiragerageza bikomeye kubera ko nk'akarore nk'uno mugabo yitwa harimo Abedi Bigirimana, hari Musanga n'uri hamwe na Joe Special Mirimana. Yego hari Musanga, ugegeje kuraba hari Musanga, yero mukinyi wabona ngo byukuri ndiko ndagerageza bikomeye. Ndiko ndagerageza bikomeye kugira ngo ndabe yuko equipe yanje ndayiha umusaruro mwiza cyangwa urukino rwiza. Ukabona ngo vya bindi twari twidogera muri match ya mbere byo kubura umukinyi n'imiburi buri mu nimero 10 ashobora kugerageza kwegera izamu, vyasa n'ivyatangiye gutora inyinshi kubera ko Abedi Bigirimana yari yaje mu kibuga kandi yakoragerageza gukina mu buryo bwiza. Novuga ko haciye hanka gusa ibintu novuga bishika nka bibiri gusa. Ubwa mbere twabuze umunimero 9 ashobora kudufasha kurangiza uburyo intamba mu rugamba zaba ziriko ziragerageza gukle. Ikigira kabiri twabuze umutwe umumenyereza kugira ngo arabe ibintu byo guhindura mu kibuga mu mwanya wa nyawo hanyuma bihindure dushobore kuronka intsinzi imbere y'igihugu cagabo. Rero novuga ko jengerageje kuraba ivyo ntaba mu rugamba ziriko zirakina kugeza uyu munsi, sinovuga ngo n'umukino utanga icizere cyane. Oya, haracyari byinshi byo kubaka, haracyari umupira wo kongera gusanura, haracyari byinshi byo kumanza kwiyumvira kubera ko n'abakinyi tuba dufise muri equipe nationale. Urabona ngo ufise abakinyi de base mugabo nta basubiriza ifise, ufise igihugu gifise abantu barenga hajya abantu ntibarenga no muri reality wabakibamwo, gifise abakinyi benshi bamaze kukiramugwamwo, gifise football yabo championnat yabo bakina. Eske umwanya ndakeneye ko Sangwa Hamwe Patrick azakanyereka ngo fise projet iyi abakinyi abandi bo nkeneye, maze kubona bino kumugwi nserukira gihugu Burundi, maze kwigiki ku Burundi. Eske uwo munsi nibaza ikibazo kimwe, eske Patrick Sangwa championnat yayizi kwiki, abakinyi baba irimo abazi kwiki aba championnat ho. Ego ko twatumye ko Kamana Karima eske yaramuzi forme ziwe active uko zimeze, eske aba bakinyi bande batandukanye babukuru Kete yarababonye forme zabo kundu zimeze. Rero novuga ko jewe hari byinshi nkikeneye kuri equipe nationale ntamba mu rugamba, atari kwirukana umumenyereza nkuko bamwe nabonye bari ko bivuga. Oya, mugabo ndakeneye kubona inyubako za equipe nationale zishingiye ku buryo umumenyereza wa equipe nationale abona umugwi nserukira gihugu sabakinyi bakeneye kumwigira ko mumenyereza ni wakeneye kwigira ku bakinyi kuvyo bakina, hanyuma kandi akanakenera n'abantu bamufasha kurondera abakinyi ndetse no kubazana muri equipe nationale, akaronka umwanya wo kubasuzuma no kubaraba nimba ari budget isohoka mu gihugu igasohoka kugira ngo twubake football nziza. Nabonye igihugu kiruka kuronka itike ryo kukina igikombe cy'isi ca Cap Vert, systeme bakozemo kugira ngo baronka abakinyi beza bashobora kuza kubakinira. Nivyo ubwa mbere na mbere bo bagize amahigwe ko abakinyi babo benshi canke se abantu benshi usanga bakabaye bakibamo barasohotse baja kuba mu bihindi bihugu bigiye bitandukanye kubera ko n'igihugu gisanzwe kibamwe abantu batari benshi, bashikangira nk'ibihumbi nk'imiliyoni 500. Ni baki habo n'ibihumbi ni nk'ibihumbi 500. Oya ibihumbi bararenga ibihumbi 500. Mengana miliyoni 500 kubera ko twe dufise menga miliyardi 2, bo mengana miliyoni 500 n'abandi. Rero uvuga ko ugerageje kurababo systeme bakozemo kugira ngo bashobore kwegeranya abantu bakinyi, nuko bize bakarondera ngo twebwe ko tudafise abakinyi bashaka kudufasha bonganye wacu gusa, eske amazina yandi twushobora kuyakura baregera handi hatandukanye, barakora bigiye bitandukanye baza kuronka amazina ashobora kubafasha kuja imbere ndetse no kwitwara neza. Novuga ko rero ku ruhande rw'u Burundi natwe turakwiye kwa adopta system idufasha kurondera abandi bakinyi bashaka kuza gufasha muri equipe nationale, kanatsinda tutanirengagije no gukomeza championnat yacu. Mugabo
ikintu gikomeye nkeneye ni ukumva statement itangwa n'umugabo witwa Sangwa Hamwe Patrick akavuga ngo aho tumaze kugera ni hano, ibyo maze kubona nokora kugira ngo twisange mu gikombe cya kane ni hano, kubera ko ivyo mbona bibandanije kuno nta gikombe cya kane dushobora kwisangamo. Nimba tudashobora gutsinda Kenya, nimba tudashobora gutsinda Gambia, nimba tudashobora kwihagara ko imbere ya Gabon, nimba tudashobora kwihagara ko imbere n'imiburi y'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, eske tugatsinda n'imiburi nivyo twatsinze kano gahugu ka Seychelles na Gambia. Amata dufise kuno munsi twakuye kuri Gambia ni nayo ya nyuma. Gambia ni twakuye kuri Seychelles na Gambia ni bihugu twarakuye ko hajya twayikuye kwa ngaha twatsinze 3-2 muri Tanzania. Ego kwa Etienne mugabo kuva Sangwa yashika muri equipe nationale eske tumaze kuronka amanota ngahe? Rero ibi tumaze gukina match zigira kuri 6 dusinda 2 ni batari 3 tunganya match zigira kuri 2. Navuga ko rero ugerageje kuraba mu byo Sangwa amaze kutugezako jewe nta cyizere bimpa ngo equipe nationale y'u Burundi ni nziza. Oya, ahubwo birakeneye ko azagatanga statement akerekana ubushobozi n'intege nk'izi ntamba mu rugamba nico kugwa kugira ngo dushobore kugira kure, hanyuma tukamupima n'imiburi nk'umurukino rumwe rwa gishuti muri international break muri ano mezi yo hagati navuga ngo mu mwaka. Je ku bwanje haracari byinshi byo kugomba gukosora kuri equipe nationale. Ikibazo kihari kuri gukurikiye tumaze imisi tubona ntaba mu rugamba novuga ngo twitabira novuga ikombe cya Afrika ku mugabane wa Afrika nako ku mugabane wa Afrika nyene 2019 mu gihe twafashwamo nuno yitwa nako n'umumereza yitwa Olivier Niyongi batazira mutombora akadufasha kuja muri kane, twanavuye n'ivyo dufise ubusa tuvayo atandi gisindo. Uno munsi twarabonye abameza baciye batandukanye bitwa Bayitene ndayiragije. Uno munsi haje witwa Patrick usanga yani uvuga ngo niwe mukene uvuga ngo kuvuga ngo yaravuye muri Belgique, bavuga ati no munsi tuzakwa tubona ko mengo n'umeza ashaka kuzofasha equipe nationale mu rugamba, ariko uno munsi nuvuga ngo biriko biragorana. Eske kuno munsi tuvuge ko mbega ikibazo cyo kihari mu mugwi Seko yagi nta mu rugamba ko tubona kugeza muri kano ganya umugwi Seko yagi nta mu rugamba nuvuga ngo nkuko twabivuze mu nkino 10 umugwi Seko yagi watsinze nkino kuri 3 utsindamo 6 ngaye mu rukino rumwe. Aho hose kuko raba kugeza muri kano kanya witwa Patrick Sangwa Hamwe biragaragara ko wewe ubwiye kuno munsi afise ibiharuro bibi cyane kugeza muri kano kanya kuko uravye imigwi bahuye yabaza Cameroon barabatsinze, barabe babona Cote d'Ivoire barabatsinda, bahuye n'igihugu ca Kenya barabatsinze. Uno munsi nabaje barakunda kino gikundo uvuga ngo ca Gabo kongi gutsindwa urundi rukino. Uno munsi ikibazo cyo kiri mu mugusegera mu rugamba ese ubu bari umumenyereza bo barabakinyi yo bari organisation mbi tuvuge ko Patrick Sangwa Hamwe biko biragora mu mugusegera mu namba mu rugamba cyo kibazo cy'umumenyereza cyane tuvuge ko tugita kuri yinde. Je ku bwanje novuga kundi turiko turonka abamenyereza bose bafise amadefo umenga nti mato nyene ukuntu kubera ko par exemple ugeregeje nko kuraba nko kwa Olivier Niyongi ko yaramumenyereza afise strategy mugabo iyo strategy yari ishingiye kukuzibira equipe kugira ngo iyo equipe nishobore kuza kugutsinda igitsindo na kimwe, hanyuma wowe nibyashoboka ukaronka ico gitsindo kimwe uze kubohejeje uza kuzibira bize gukunda utahana iryo nota rimwe canke n'ibikunda utwara 3. Nivyo byatugejeje muri kane twageze muri kane kubera ya systeme yacu yo kuzibira ibyaba bigikunda ko dushobora kuronka ibitsinda imbere y'ama equipe akomakomeye mugabo vyaca bituma n'imiburi byose ngibitsindo byinshi tukaza gutsinda igitsindo kimwe muri iyo kane. Naho nyine kuba twarageze mu ico gikombe ca kane nuko ubwa mbere na mbere twari twahuye na bimwe mu bihugu bitari bikomeye, hari igihugu twagiye turabagara rero turonkikironka ko amanota agera kuri 6 biza gutuma twisanga muri kane. Novuga ko rero kwa Olivier Niyongi ko uko kuzibira yari strategy yiwe yamufashije kugera mu ico gikombe ca kane kandi sinatuna maze no kugerayo tutanatsinzwe n'ibitsindo byinshi. Hajenza kumuga bitwa Etienne ndaragice. Etienne yaramumenyereza nawe afise strategy imeze gute? Strategy ya Etienne ndayiragije yari strategy ishingiye ku kwizera abakinyi kuri performance individuelle zabo, hanyuma kandi akaba ari systeme yubakiye ku kwataka no kugerageza kuvyaza umusaruro uburyo bwa mbere bubonetse hakiri kare tukaronka ibitsindo kare, hanyuma tukaza kuja kurondera ibindi bitandukanye twe dufise intsinzi ya mbere y'ivyo dushobora guhagararako. Navuga ko rero iyi yari strategy y'umugabo witwa Etienne ndayiragije yavuga ngo jewe ndaza kugerageza vyanka bikunze uko vyogenda kose turonka ibitsindo hanyuma tuze kuja kugira geza kugwana mugabo dufise ico duhagazeko. Cece nza ku mugabo witwa Sangwa Hamwe Patrick
Sangwa nawe yazanye uburyo bwo gukina buri buryoshe kuraba umupira mwiza w'amapase football quality yigwa mugerageje kuraba mugabo akapora avec la gestion ya match ubona kumenga rimwe na rimwe bikunze kutugora kubera ko equipe iyo umeze nk'uyiteye ubwo bukayikina neza hanyuma ntucuronka ibitsindo nayiraze kivyukiranya ikagutsinda niko bimeze par exemple nka match yejo ya Gabo twarenze tugira ku munota 84 atagitsindo turamara kwinjizwa na kimwe dukina football nziza ndetse na bidibigira imana yahushije n'igitsindo ciza mugabo ugerageje kuraba ukaraba eske nimero 9 twari dufise yarameze gute naco ariko aradufasha nawe yamaze inkino shekuri zibizo zose yamaze match ukagerageza kuraba eske abakinyi ko bariko bararuhishwa hagati mu kibuga tweho dukora iki ntaco rero ibi byose ni context za match zituma umu adversaire akwiga akakumenya ivyo uri kurakina n'ivyo uri kurakora byose hanyuma agacaza yagukemoye akaguha akazi kadasanzwe mu minota ya nyuma y'urukino canga gutsinze n'igitsindo kimukaza gusanga nta kuntu na kumwe ushobora kwiruturufa ndavuga ko ni yakano kantu konyene kabura kwa Sangwa Hamwe Patrick abakinya tumwa ko kariti zabo baba bafise ko ziba zimeze hanyuma kandi eske ariko yiga match gute gestion ya match ariko ayibona gute nivyo je kubwanje mba ndiko nanigura ku mugabo witwa Sangwa Hamwe Patrick kandi hoho ugerageje kura football nziza twari dusigaye twikina ariko kandi ntabwo ngo ruciyemo yuso ndivuza kuri saka akanogo ushikirize kwitwa nuvuga ngo Patrick Sangwa Hamwe nako ndaraba ku munsi w'ejo no meza equipe ya Gabo yakoze impinduka zose cyangwa zitanu uvuga ngo izazikenewe waza mu gusoga inama mu rugamba urukino wahuna gihugu cya Kenya mu gusoga inama mu rugamba yakoze remplacement asa nuko yamaze ko karatevya bikomeye cyane ejo ku munsi w'ejo remplacement uvuga yakoze remplacement cyangwa zitatu witwa Bienvenue kana kimana Bienvenue ikiko yinjije yitwa Jody Rongora soka ko muntanye witwa Jospech imirimo arasoka yinjira nde risha kiyongozi hama aza kuba asubiriza ku 90 navuga ngo witwa Musanganire yinjira cyase nahimana kuvuga ngo remplacement zazikine kujya mu kibuga ntabwo yazikwijagize izabona karaboneka ko zigizike mugenzi wiwe cyane no kuyusha Kenya twabonye witwa Patrick Sangwa Hamwe nako umumenyenza wa kigo cya Kenya akagaragaza avuga yuko no munsi akakora remplacement zikwiye ese uno munsi muri bino bibazo vyo ko turakumenga mu gusoga inama mu rugamba ngo rakina nziza ukikintu cyo kugira match cyo kuba yumvira ngo hendo systeme ikintu cyo kuba yumvira akavuga ngo nakagiza akabazo k'imvune cyangwa nakana ko yarushe ntiya gukaragira iki kibazo ivyo byo rero bako bibiko yatera ikibazo mu gusoga inama mu rugamba vy'ukuri ubundi Sangwa ni wa mumenyeza amaze kubona afise ikintu kanaka gitoya yahinduye muri no ndavuga ati muri no football yacu nga mu Burundi navuga inamba mu rugamba nkuko Patrick yanabiciye ko aradondagura ba Etienne kuntu bakinamwe uburyo bakinamwe butandukanye n'ubwo Sangwa Hamwe Patrick no musekara kinamwe Sangwa Hamwe n'umwe yazanye yaje ukabona ko mu kibuga bakimba ko bakina nziza itahuritse ukuntu ukabona ko ari ibintu bako barubaka ariko ivyo bubaka ugasanga nivyo vyubakitse ariko habuze finition niyo nibikenewe ugasanga twebwe attack yacu hari ukuntu idafise ya finition nziza yari ikenewe kuko umupira uhereye inyuma ukabona ko umupira wubatswe neza ndavuga bano ba Alfubeke ba Eliongora ba Michael Elmans ukabona nabakimba ko rakina umupira mwiza cyane ko rawudugana hagati mu kibuga ugasanga ni hano umupira ukura haca mwiza ariko washika imbere ukabona hari ukuntu bigoranye ko finition ishobora kuzikaboneka na nziza ishobora gutuma tumva yuko bwa bushobozi bw'u Burundi gutsinda ego no musi inamba mu rugamba harabuze ubushobozi bwo kuvuga ati turafise abakinyi bashobora kudutsindira turafise abakinyi babona izamu batsinda uri kurumva ariko babakinyi bakina nziza bubaka uburyo bwo kuduza umupira kugira ngo bawushikane imbere barahari uri kuranyumva ikintu kibuze rero cyane nyamukuru harabuze umutwe wo mumenyereza naho nyene Gina n'abahari hari ukuntu nyine menga simbona neza system baza kwisangamo kuko par exemple gero ndabire nka Etienne kuntu yakinisha Jordi Rongora no kuntu Sangwa mukinisha birasa n'ibitandukanye cyane Etienne yarafata Jordi ukabona ari kumwe ku ruhande rumwe none mugabo twa Jack Claude gira umugisha ukabona bari ko basa nagomba kwinjirira hamwe bigaza gucanga umumenyereza adversaire bikaza no gutuma umukinyi yitwa Jack Claude aruhuka mugabo Jack Claude abahagaze mu kazinga kiwe wenyene agwana yiruka azunguruka ukabona ko biragoye je rero naka kantu mengana ko nyene ikintu nabonye nka cyane kuri ino atake hari ukuntu uno Sangwa avuga ati wewe nimba ndavuga uno musauza nimba musauza we tukuzi nk'umukinyi ukina ufise ubushobozi bumeze uko genda imbere ukine burya bushobozi bwawe
umva ukasanga hari ukuntu bizerera mu mukinyi umwe gusa ariko ugasanga wamumenyereza harabuze cya kintu cyo kumva ati ndazi ko musahuza kinuko birasaba rero yuko ndamwasosiyana naka nkabareka ati mukinyuku mukubaka ikintu kimeze uko cyo vyara ikintu kimeze uko ariko ugasanga ni vya bintu usanga umumenyereza kugira ati wenda gutereye hajya genda utange ya karite yawe kugira ngo turabe ko tworonka ico gitsindo nico kintu mba mbona nkaho mengo gisa nikigoranye cyane bona kosora kubijanye n'imbere na cyane ikintu ca mbere je mba mbona muri equipe nationale tuba tubura muri equipe yacu nuko niyo dufise abakinyi par exemple ugerageje nko kuranko ku munsi w'ejo yego warawuzunza amaso ukaraba abakinyi bari kuvuga ego nivyo birashoboka ko umugabo yitwa Mabanza atari korakina neza umupira mwiza mugabo gace wibaza ati eske umumenyereza za guca kuri iki kugira ngo aronke umukinyi afise iyo karite nyene yo gukina mu kibuga hanyuma bice biza bitanga umusaruro mwiza mu bakinyi bose bari ku gatebe ko office Kaleba dahari ko abakinyi bona bari hanze novuga ko umenga nabakinyi atakintu kinini bashobora kuza gutanga eske ninde mukinyi ashobora kwinjira muri ico kibanza ca Mabanza hanyuma de football nziza rero novuga ko basuda budara nibo ba numero 9 nabo ntiyamagaho si hari kubera ko abasatirizi twari dufise nko ku munsi w'ejo hari hasigaye kirongozi akaba hasigaye na kana kimana bienvenue abo n'abakinyi baba winga ntabwo ari abakinyi ba numero 9 yego no kirongozi hasigaye yagiye kwinjira yinjira kwanda yinjira hagati rero novuga ko ubwa mbere na mbere kwa Sangwa hari ukuntu equipe yiwe abafise abakinyi bayatanguje mu kibuga ndetse n'abasubirizi babo ubumenga abasubirizi ntabahari ni kuvuga equipe ni nkewanze ibi rero bisigura iki bisobanura ngo jewe mba mbona umenga abakinyi atuma ko muri equipe nationale hari ukuntu ataba yabize ko neza oke birabaye uri mumenyereza wa equipe nationale urabona ko nimero 9 yawe itari kwira vibe eske nta kindi kintu ucukora je ko baye manumva ngo nimba umumenyereza wize neza match ugiye gukina ndetse na strategy yawe utegezwa kwiga ukabona ngo uko vyogenda kose shobora gura n'intamba zimeze kuno shobora gura n'ikibazo kimeze kuno mu rukino rwari rwose ubwo nicaboneka mu kibuga nza guca ndagikemura muri buno buryo niyo mpamvu waza kubona par exemple nka Kenya nga mu gisagara ca Bujumbura ibona ngo ikibanza kijya nta kiriko kiradufasha reka ndagikuremo umukinyi ninjizemo umukinyi kana kaduhindura system doje ibiroje kubanje nivyo mbona umenga kwigurukino kwa Sangwa Mane Patrick nibiri hejuru kandi kigira kabiri kubijanye no gutuma ko abakinyi bivanye na karite ababipfuza ko canke karite babafise nivyo siravuga ko ngo ndabibone kuri no match kuri no match canke izi match zigira kuri zibiri aje kuzikina hari abakinyi bamwe yari yatumye ko ntibashoboye kuza kubera ibibazo bigiye bitandukanye by'imvune ariko umumenyereza yakabaye afise abakinyi benshi yize ko benshi amaze kubona ko ashobora gutuma ko kuburyo abona ngo umukinyi ndamuhomvye bwa mbere na mbere nza guca ndondera plan B kuri no mukinyi hanyuma ikigira kabiri ku match yo ku munsi w'ejo hagati mu kibuga twatanguye kubona umenga hafise akantu kameze nka stabilité kubera ko igice ca mbere caje no kurangira ubona ngo intamba mu rugamba zigerageza kuronka amakaziyo menshi ivyo bashobora gukora mu kibuga ariko iyi umukino wa Abedi Bigirimana wagaragara nkaho umenga no mukinyi bakina nivyo akina hagati mu kibuga mugabo ukabona neza ko ari umukinyi ariko arakina asa n'ugomba kwirefera kuri nimero 10 ndetse no kwinjira uwo Abedi nyene yarakene n'ivyo mutuzo mugabo niwe reconstructeur waje y'u Burundi kandi Burundi bwari bukeneye kubera nko busubira inyuma kugira ngo buhe ibibanza byo kwirukamwo abakinyi nka Jack Claude Girumugisha abakinyi nka Bienvenue kana Kimana mugihe bari kwabinja Charge Rodiri ngo yari mu kibuga bigaha umwanya wo gukiniramo umugabo witwa Mabanza hanyuma Sangwa Mane Patrick mu gihe yarafise equipe novuga ko ari isa n'iyasubiye inyuma yaho umwanya wo kwiruka abakinyi yaciye yingiza umugabo yitwa Shasiri Nahimana nka nimero 10 mu gihe akiri Abedi Bigirimana nubwo novuga ko atari ico cakoje reka kanatsinda mbere na kare gukuramwo ku minota 56 yinjije umugabo yitwa Richard Kirongozi bazombwa umugabo yitwa Kirongozi aza kwinjira mu kibuga ku munota wa 56 yinjiye asubirira umukinyi ariko akina defender yitwa Joseph Shibirimana kuvuga dukuyemwo umukinyi yakaba ariko arakina novuga azibira ashiramwo umukinyi akina satira
hanyuma kandi acakuramo umugabo witwa Jordi Yongora injiza kana k'Imana Bienvenue byumvikana ngo yarasa n'ubwobye guhindura système de jeu kubera ko yaragombye kwataka igihugu ca Gabo na cica cyabuze insinzi kirondera ukuntu gishobora kwataka equipe nationale y'u Burundi niho bimaze kugenda gutya jema mbona umenga bivanye n'ivyo nakunda nabona mu rukino kubera ko na Gabo nubwo itari kwira dusinda ikwiragerageza kurondera amakwazo menshi imbere zamu ryacu kandi bo bari bafite objectif yo gusatira nabona ko umenga zino mpinduka rukuntu nivyo ngerageje kuzinegura umenga ndazineguye nkaho kubera ko equipe yacitsindwa mugabo je kubwanje ndavye abakinyi binjira n'amakarite bari bafise ndetse na par exemple nka Kirongozi urugero arasanzwe afise sinzi yuko bibare yari impinduka nziza kuri equipe yasa naho umenga itanguye nayo nyene kugira impinduka zikomakomeye kubera ko nkino equipe yari imaze gukoramo abakinyi bagera kuri batatu umugabo witwa Mbemba yari amaze kwinjira mu rukino umugabo witwa Geror Kanga yari amaze kwinjira mu kibuga ndetse n'umugabo witwa Obiang yari amaze kwinjira mu kibuga umwe mu bakinyi navuga basanzwe bakomeye ba kino gihugu umugabo witwa Obiang nako yari amaze gusohoka mu kibuga yari amaze kukivamo navuga ko rero muranunga harinjiye umugabo witwa Oyono hinjira Mbemba hinjira n'umugabo witwa Geror Kanga ku ruhande rwa equipe ya Bo ego hanyuma mu Burundi bacongiza kana k'Imana Bienvenue binjiza umugabo witwa Kirongozi Bazombo bose binjiriye imwe munota 56 ego rero novuga ko ugerageje kuraba je ku bwanje novuga ko ikintu ca mbere capfuye nta bakinyi vraiment Sangwa yarafise muri ino match hanyuma abakinyi atabafise yabuza amahitamo y'ivyo akora mu kibuga vyanatumye agumiza mu mabanza nubwo atari ko arakina kubera ko yavuga ngo uwo mugabo ashobora kumfasha kubijanye n'imipira yo hejuru umwanya n'umwanya wose agashobora kunsindira igitsindo nubwo yariko aratakaza imipira myinshi navuga muri equipe muri surface de la equipe adverse ciko irugurukira so kubazako nta nundi numero 9 yarafise Sangwa niyo mpamvu ndakubwira ngo ikintu ca mbere cabuze nikijanye n'abakinyi batumwa ko muri equipe nationale karite babafise uko zimeze n'uburyo Sangwa Patrick yabizeko hanyuma ikigira kabiri kiba cyabuze ni gestion ya match n'umugabo witwa Mayani Sangwa kugira ngo equipe iheshe insinzi cyangwa se kugira ngo equipe yitware neza y'u Burundi nibigera kuri bibiri ku bwanje mpamvu n'umenga Sangwa Mani Patrick ategezwa kuza gutanga icegeranyo akabwira ababijejwe simaka ngo aziwanje canke kwa naka afise ababijejwe bamuhaye ako kazi akabacegeranya akababwira ngo ico nabuze niki strategies ziwe zikamanza zikabazwa ko nawe azumva akabazwa ibibazo bigiye bitandukanye hanyuma akishura nk'umuprofessionnel tukumviriza nimba by'ukuri akibereye kubana na equipe nationale ndetse no gutanga performance nziza mu nkino zigiye gukurikira kubera ko umumenyeretse niwazi canke se ne wabona icapfuye niwa ababona ahantu bananiriwe hanyuma abamukurikirana nabo bababona ivyo yishe nivyo yakabaye yarakoze ivyo rero mu gihe byoshigwa hamwe akabazwa Sangwa Mani Patrick kuvyo amaze kugera ko ndetse n'ivyo ashobora gukora nibaza ko dushobora kubona equipe nationale nziza y'u Burundi kubera ko bamaze kutwereka urugero rwiza mu bijanye no gukina kuri uno muzi wa Sangwa Mani Patrick mugabo ubona ko objectif yawo ndetse n'intunganyo yawo mu kibuga hagati isa naho mengira goye ubundi kibazo nibaza gikomeye ni abamenyereza bakorana gute ko bafise umumenyereza wa kabiri no wa gatatu eske uwa mbere no wa kabiri no wa gatatu barajamwe bakicara bakafata ingingo hamwe uwa kabiri Sereret ni Sereret amakakurikira witwa yari Jiminda yizeye nabo ntibaje ntiyaje nabandi ariko yamenyeze equipe yegene the fighters byanyine nibibazo kabisa nuko je kubanje rero ni umuti wonyine mbona wotoko nuko icari Sangwa bamubaza ivyo amaze kugera ko nivyo abona yipfuza hanyuma kandi n'intunganyo nziza ibeho tugire equipe very stable kumva ngo mumenyereza ngo umwe mu bamenyereza ba equipe nationale ngo bahagaze hano bariko bamenyereza equipe yiwe muri championnat hanyuma kandi ugasanga ibindi bigiye bitandukanye intunganyo eske tuzoshikahe kweri tuzogerahe umumenyereza avuye muri equipe yiwe yahora amenyerezamwe ntiyaje gukurikira abakinyi bari nga mu Burundi uwundi wa kabiri akaba mukurikirana nawe afise equipe ariko aramenyereza n'uwundi wa kabiri wewe yari nawe nyine se hari we nta n'ivyaza aba Serete n'umuzungu nta naze abakinyi bahurira muri nationale eske umwanya wo guselektiona abakinyi ukura he abo bakinyi biga ko gute ryari hehe qualité abakeneye azimenya gute muri abo bakinyi ni vyinshi cyane muri equipe nationale je ko bwanje mbona umenga vyo kwigwa uretse ko nasangwa afise akazi yahawe tuzi situation asanzwe arimwe muri equipe yiwe asanzwe amenyereza hanyuma akagira abamenyereza bakabiri bose tuzi
ubundi vyapfiriye ku bijanye no gutanga akazi bakabaye barababajije system agiye gukoresha strategy hanyuma mu gihe amaze kuzitanga bakamuha akazi bazi neza ngo agiye kutugeza kure muri equipe nationale. Ibi rero nivyo bikeneye kongera kwigwako hakaba evaluation nziza muri FFB bakiga vyo kuri cokogwa hanyuma umuco kaza gutangwa Sangwa Mari Patrick akabandanya na equipe canke se akagwa kuri equipe akaronkeka akaboneka uri mumenyereza mushashishwa kuza gutanga ivyo equipe nationale yipfuza. Mwijambo rimwe cyangwa majambo abiri witwa Patrick Sangwa Mayani ivyo mubonye ko mu musaruro nuvuga amaze karerekana mu equipe muri equipe nationale mu rugamba atagusigwa ko nibaza ko amaze kuba umuntu abisigura avuga bitandukanye witwa Patrick Sangwa Mayani bamwongera yandi mahigwe abandanya afashe nkuko yabivuze ngo arifuza kuzoshobora gushikana equipe nationale mu rugamba muri kane 2027 ibiheruka muri Kenya yavuze ngo abarundi ngo nibo ubampa ngo amanota nibo barabibe kubera ngo nimba no shaka kubandanya ngo no project kuzoshikana mu rugamba muri kane 2027 mu majambo akatagusigwa tansiguro witwa canke usigutsigwe nko masegonda canke umunota abandanye canke barondira undi mumenyereza cyo gufasha mu rugamba. Jacob Ganje Sangwa Mani Patrick ndamona nk'umumenyereza yosura kongirwa andi mahigwe cyane ariko kandi kanatsinda akumvira novuga nk'impanuro yo bari karahabwa kuko imikino yiwe ni myiza uretse yuko hari utuntu duto bisabwa ko ashobora gukosora rero tuntu aho umwanya no kongera kumvira impanuro zico bamusaba ko yokosora aramutse gikosoye nizera yuko intamba mu rugamba bo barumwe mu migwi myiza cyane. Jacob Ganje novuga iki kintu kimwe nimba umbajije kino kibazo gikomeye burya ni kibazo gikomeye nimba Sangwa Mari Patrick akwiye kubandanya muri equipe nationale canka akiye kuhava novuga ko ugerageje kuraba kwa Olivier Niyunge ko mutombora bo mumenyereza nabo nyene bari beza mu vyo bakina mugabo ukaraba objectif ukaraba vy'ukuri ni vyo ariko barakinuka mu mengura bibuze hatangura kuba novuga ikintu kijanye n'imijyano muri equipe nationale bamwe bati hari amafaranga ashaka kubajya nibindi bitandukanye je ntovyinjiramo cyane ivyo kuko nta bintu vy'ibihanye n'yavyanyavye twigeze tubironkera kwa Olivier Niyunge ko je novuga ko strategy yabuze ni imwe yo kugerageza kubaka equipe irondera gutsinda ari navyo abarundi twari tunyotewe hanyuma ivyo bimaze kuhava hagiye araca abandi bamenyereza muri equipe nationale ba Jimmy bande bagiye barahaca kugira ngo base n'abafata gatoya equipe nationale kacinza ku muzo wa Etienne Ndargice Etienne nawe yazanye equipe kina yataka mugabo ikijanye na gestion ya vestiaire gice kiramunanira abakinyi bamwe novuga ko kujanye na communication cishobora kuba ari cyo chance muri equipe nationale biza gutuma abakinyi basa naho umengabo ntibariko baratahura neza ivyo mumenyereza ariko arabakoresha bonesha ishira bamwe mu mazina twari dufise yasa naho umenga arakomeye cyangwa shafise izina rikomeye atumva na gato ingingo zimwe zifashwa no mumenyereza amwe amaza kunesezera muri equipe nationale. Uko kutumviriza abakinyi cyangwa kutumvikanisha abakinyi nibyo byakwegeye umugabo witwa Etienne Ndargice hanyuma cyo tuza ku mugabo witwa Sangwa Mani Patrick nawe n'umugabo azanye ikindi kintu kimwe gusa citwa uburyo bwo gukina buryoshe mugabo nawe ugerageje kuraba kubijanye no kunagera match kubijanye n'amaraplace makora ndetse no kwiga equipe ariko ahura nazo hanyuma ikigira kabiri kukijanye navuga ngo n'abakinya tumwa ko muri equipe nationale ubona ngo karite by'ukuri ziriko zirakinishwa na system doje ziriko zirakinamo umenga hari ukuntu umenga ntizihura cyane umumenyereza akaba yarize equipe yiwe mba numva umenga aka kantu yakagizemo nka esheke. Ibi rero Jacob Ganje yazanye football nziza yo gukina kandi tanga icizere n'umukino mwiza azana ikintu kimeze nka professionalism mu rukino atunganya Chaki Etienne yereshe nuvuga cumubano muri staff za equipe nako muri squad za equipe nationale ariko hacapfa kano kantu kitwa resultat ndetse n'uburyo agiramwo match. Ibi rero ni ibintu byose biza guhura ugasanga buri mumenyereza twagiye turagira muri equipe nationale afita nivyo karite ziwe kandi nziza zifasha equipe nationale mugabo akanagira na defo zisandi zica equipe nationale. Ibi rero je kubanje mabona umenga kuri Sangwa kuba yarafise no karite yo guhuza abakinyi no gukina umupira mwiza mu kibuga hakenewe kumubaza ibisabwa kugira ngo ashobore guproduce na football nziza mugabo ifise objectif. Je kubwanje simbona ko Sangwa bere kwirukanwa mu gihe atamanje kuganirizwa bamubaze vy'ukuri cabuze banarabe banamusuzuma banamubaza ibibazo bitandukanye biri strategique ndetse by'ubunyamwuga bishingiye kuko abona equipe nationale yo kwitunganya nyuma igire muri kan ndetse natsinde nize equipe zikomakomeye kubera kugira ngo tuze tugire muri kan twitege gushobora kugwa mu itsinda rimwe ririmwo Cote d'Ivoire na Gabon
canke se rimwe ama equipe akomakomeye mugero tugitsindwa na Kenya tukumva nkaho menga ntaco bitwaye twakinye football nziza biragoye ko je kubwanje no vuga ngo football y'u Burundi iramaze kugera ahantu igezwa no umumenyereza yitwa Sangwa bamwihagarike bamwicarike baganire kuri kino kibazo ca equipe nationale ivyo abona vyokogwa atanga icegeranyo ciwe imbere yuko bafata inyo yo kubikora hanyuma nabo nk'abahinga bamuhaye nako kazi barosa akazi muri FFB bafisemwo abantu bafise ubuhinga butandukanye umupira w'amaguru biga icokogwa kimeze neza kugira ngo Sangwa Hamwe Patrick agire performance za muri equipe nationale canke ahave barondera undi mushashi shwa gutanga ivyo bipfuza kwabaha nuko bisemeze ntuvuga ivyo mugwi nserukira nta mu ruganda bako atatu tudashije kuba tubabwira kandi tuteze ko tubivuga ko no mugwi w'userukira cy'u Burundi nuvuga ngo muri football ko bisanzwe nta mu rugamba ariko imbere ko tuwiva ko YouTube dufashe nabonye ubutumwa bwa bamwe nuvuga banditse ku vyumviro ruvuga ngo vy'umugwi w'userukira nta mu rugamba haba kuri YouTube haba kuri Facebook nanya harimo ubutumwa udufashe turaba ivyumviro vyabo ko nabo bafise uruhare rukomeye cyane kugira ngo dushobore kuba duterera ivyo nta mu rugamba kugeza muri kano kanya nuko kuri YouTube yarabashoboye kuba bashikiriza ubutumwa hari witwa ndi kuri Artile yajatubwiye ati turi kumwe tushimire cyane Artile Clovis irakoze yajatubwiye ati namahoro mwaramutse impore ndi Oman hama i Burundi bipfira hehe ko abakinyi tubafise yagarutse kandi atubwiye ati jewe ico mbona abakinyi b'u Burundi barashoboye ariko niturabona umumenyereza azi gusoma urukino bivanye naho urukino ruba rugeze ubundi i Burayi umumenyereza kuva ku munota wa mbere aba abona igikenewe izo ni zimwe mu vyumviro bashoboye kuba badushikiriza hariya kuri YouTube ubundi naho kuri Facebook kuri Facebook naho ndabona ubutumwa bw'abantu nabo nyene uwitwa Kizimana Emma yanditse ati ico naraye mbonye yeri bakinye urukino rwiza kuri match zose za Sangwa Patrick ariko ico naraye mbonye nta menere DG bafise n'abataka bafise sans debi ibitsindo biracagoranye cyane gose iki nico nukuri kugaragara mu bisanzwe bigeregeje nko kuranka match twakinye na Kenya ubwa mbere na mbere ikintu ca mbere twabuze yabaye mu menere DG hanyuma ijiro ryakeye Sangwa yagerageje kwinjiza Shasiri na Himana mugabo gerageje kuraba by'ukuri Shasiri na Himana nahageze umupira vraiment kina asa na uri ko aragenda rero turakeneye aba minere DG bashasha na Saidoni bazongiza tugifise muri equipe nationale nivyo Abedi ariko arasa naho menga agomba gukina ko minere DG mu rukino rwo ku munsi weje ariko bikagorana cyane ko bashobora gushikana imipira imbere vyaza gutuma no mu milieu defensif yitwa Joseph Shimirimana adashobora gutanga umusaruro mwiza anatakaza imipira myinshi cyane n'ibindi bitandukanye witwa Xavier Kulusevski nkuru nziza ati none intamba mu rugamba ziri mu nyubako gusa nta nsinzi dukeneye ati nta nsinzi dukeneye oya nyine ni nyubako tukirimwo kubera ko nta nsinzi turatangura kuronka ubwo mu gihe tugihunduranya bamenyereza byumvikana ngo nta mumenyereza turamara guha inyubako ziwe ngo azempoze muri equipe nationale mugabo uko bitanguye kugaragara nuko twamaze gutangura kugera ku rugero rwo kurondera insinzi kuva mbujanye n'inyubako gusa kubera ko par exemple nk'ubu nka Sangwa yaramaze kuhabwa umwanya wo kugira inyubako muri equipe nationale nubwo je kubwanje nabona umenga izo nyubako zapfuye ubusa buri maze ukwiza matches zirenga zine uba bamaze kumenya equipe yawe ingene imeze cyane rero no kurindira je mbona umenga biragoye ivyasanga uwitwa niyo nkuru inosa kuri YouTube nawe araja tubwira ati equipe nationale irafise ikibazo kuri numero 9 oya cenda we ni kibazo gikomeye kwabanza hariye kubera ko na mabanza nawe na bon fiscalebe wewe nyina nahasigaye oya mabanza basiwe ni na mushasha ntitu sinomujija cyane gose n'umukinyatanyaruka n'umukinyuravye aratakaza n'imipira gose atakaza imipira myinshi yego nivyo ku munimero 9 keshi birakunze gusanga bigorana kugumana imipira utse bano bafise zino qualite za Harry Kane uza gusanga haraba banimero 9 bakeneye gukora kwibaratera kubita gusa ikindi kintu kwaba mabanza aracagoye no kwiyadapta muri style doji za equipe nationale kubera ko sinomva ukuntu umusatirizi nk'ujya ari hakujya match irindirangira batera centre atanu umupira numwe yigira kubita ngo utire nguje mwizamu n'umutwe canke basi n'imiburiburi umupira utinyitse ucana inyuma y'izamu cyashoboye arazi go protege umupira gusa yego nicashoboye none ni atari biragoye biragoye katubisha umwanya wo kwiga muri equipe nationale akaba umukinyi mwiza nkuko ubundi afise gabari nziza y'umusatizi numero 9 tayi nziza tayi iramuhugura ubusha bwo kinanga numero 9 ariko novuga ati ni kibazo cyo kumenyera nitubabona gusa nyine nkuko umenyero nk'ubivuze ariko nitubabona ubushobozi bwiwe neza mbega yuza kudufasha iki mu guse kenya mu rugamba je kubgande nizera ko bivanye no ko ndamubonesha amaso nizera ko niyamara kuba amenyera amara kumara igihe
akaronka experience kanaka muri equipe nationale y'u Burundi ibintu bizogenda neza ariko kandi Innocent nawe yasuye kugaruka atubwira ati ngo ariko vraiment abarundi turanyotewe kuronka umunezero Sangwa nibamwongere nibamuhe ayandi mahigwe turabe ko azoduha ivyo yatwiyemeje icanka ivyo yiyemeje muri 2027 umva aho ni kudushikana muri kan katubirinde turabe ko bizokunda ko ashobora kuba azoshikana uvuga ngo umugwi nserukira nta mu rugamba uvuga ngo muri kan 2027 ubundi sinzi ko kuba abasongo barongoye ishema ry'umupira w'amaguru mu Burundi n'abandi batandukanye nibaza ko ivyo bemeranije nawe cyangwa ivyo basinyaniye amasezerano atubinde turabe ko bazoshaka kuba bashikana ahandi hantu ubwabo twemeza neza nta mu rugamba kwa Patrick Sangwa n'abasongo bamenyerezanya umugwi ntamba mu rugamba no munsi atamusaruro baraduha kuko no munsi sindigira mbona bariko batsinda equipe kuko umaze kumbwira neza ngo waronse amateka kuri 3 tutsinze gihugu ca Gabi nawe sine nawe watsinze kuvuga ngo witwa Patrick Sangwa mu ma equipe mu match ari officiel nta rukino narimo rigira aronka amateka kuri 3 kugeza muri kano kantu uvuga ngo mu nkino rero 10 amanota 10 uvuga ngo ugiye kugira mu wayene ni nota rimwe ku rukino ni muko bimeze mu mugwi nserukira nta mu rugamba bimeze tugenda twerekeza imbere tunagenda tuzobabwira ivya Faramudi Centre na equipe RRD ku munsi w'ejo ingene zo bimeze ariko tugiye tubabwira wanashaka n'inkino uvuga ngo zo ku mugabane wa Afrika tubabwira ibigo uvuga ngo vyamaze ko bikatisha itike yo kina gikombe c'isi hamwe kandi n'imigwi igiye kuba ija muri barrage hamwe n'igihugu ca Gabon cyagitsinze umugwi nserukira mu rugamba nuko ku munsi w'ejo Gambi yatsinze equipe ya Seychelles nyene ibitindo idwe kubusa mu equipe ya Somalia na equipe ya Mozambique kimwe kubusa Afrika du Sud iza gutsinda igihugu c'u Rwanda ibitindo bitatu kubusa mu equipe Algeria yatsinze equipe ya Uganda 2-1 Guinea na Botswana 2-2 mu equipe ya Nigeria yatsinze equipe ya Benin ibitindo 4-4 kubusa mu Senegal nayo yakiyatsinze equipe ya Mauritania ibitindo 4 kubusa mu gihugu ca Gabon nayo yakiyatsinze igihugu c'u Burundi 2 kubusa mu Republika Demokratike du Congo itsindwa na Sudan 1 kubusa mu equipe ya Maroc nayo yagiye kuba yirahira igihugu ca Congo ibitindo 1 kubusa Cote d'Ivoire iza gutsinda igihugu ca Kenya ibitsindo 3 kubusa mwe kugeza muri kano kanya ibihugu byamaze ko bikatisha itike ryo gukina gikombe ca Afrika haro ku mugabane wa Afrika igihugu ca Algeria igihugu ca Maroc igihugu ca Tunisie ni Cape Verde ni Ghana ni Afrika du Sud ni Senegal Cote d'Ivoire hamwe na Misiri canke Egypt ni mu gihe imigwi kuba ikina barrage nayo ari Nigeria Cameroon Gabon na RDC ariyo migwi ivuga gukina wanashaka bamaze kuba banashobora kuba bavuga bati kuno munsi imigwi izokina ukukurikira ni Gabon giye kuba inahura wanashaka mu bikurikira igihugu ca Gabon kizohora n'igihugu ca Nigeria ama Republika Demokratike Congo nayo ikazohirana igihugu ca Cameroon Burkina Faso ikabagiye kuba inavamwo ikuwemwo hamwe na Sudan kuko uravye imigwi ngene ikiye bagize kukrasema imigwi yoshobora kuba ye kugerageza kurondera barrage hazi igihugu ca Gabon gifata ikibazo ca mbere Cameroon ikibazo ca kabiri ikibazo ca Nigeria ikibazo ca gatatu Burkina Faso ca kane Niger ikibazo ca gatanu hamwe na Republika du Congo iza kubana ifise bandana umuga ngo ca gatandatu bese biteranije za gusanga ibihugu vyokina barrage ibihugu Gabon Nigeria Republika Demokratike du Congo hamwe na Cameroon nuko novuga nimba atakindi kintu cyo kihari hano ku mugabane wa Afrika basore twoshobora kuba twivira nga tukigenda ku mugabane novuga ngo wabura naho ibiriko biravugwayo mu bisanzwe nta bintu bishashe biriko biraboneka no ku mugabane wa Afrika no kurindira tuze turabikuna match zindi zo baziko ziragenda no ko gusa equipe zimwe zamaze kwisanga muri barrage zimwe zamaze kwisanga muri barrage arimo na kino gihugu ca Nigeria cyariko gitsinda ku munsi w'ejo igihugu ca Benin ibitsindo bigira kuri 4 byose kubusa ibi byaciye bibahesha kwisanga muri za barrage zo kurondera itike ryo kuzokina kino gikombe c'isi ni bimwe rero mu mateka yaciye yandikwa na kino gihugu ndetse ni kurundi ruhande kuri kino gihugu naco cadutsinze igihugu ca Gabon naco nyine nyuma yo kudutsinda caciye cisanga camaze kugera mu mabarrage yo kuzokina igikombe c'isi nyuma yo ku gihugu ca Cote d'Ivoire arico gihugu kirangije kiduserukiye nuko biba bimeze rero nibaze ko ku munsi w'ejo azuba hamaze gusa nahaboneka muri rusangi rutonde rwa nyago rw'ibihugu bigiye guca bibandanya bikina kino gikombe c'isi ariko